Abo rero nibo bakozi bo mw'isaha y'icenda, abo bakaba bakoreye Imana bavuye ku mugabane wa Amerika cane cane, ariko bakaba kandi barakoreye Imana no ku mugabane wa Oceania. Kubera ko vya bindi twabona vy'imigabane, twabonye ko abakozi bakoreye Imana mw'isaha ya mbere n'iya gatatu hanini bakomotse ku mugabane wa Aziya, bakoreye Imana mw'isaha ya gatandatu baba Protestanti bakomotse ku mugabane w'i Burayi, abakoreye Imana ku isaha y'icenda nabo Imana ishimye kubatoranya kuri uyu mugabane wa Amerika, ariko kandi no ku mugabane wa Oceania. Kubera iki? Kubera yuko aba bakoreye Imana batanguye bitwa abadventiste bo ku munsi wa mbere w'imisi indwi, mu nyuma bakaja kuba abadventiste bo ku munsi w'indwi, aho bagize icicaro gikomeye cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko mu bihugu banakomeyemwo hanze ya Amerika hariho igihugu ca Australia, aho Elena White yari umwe mu bari muri uwo mugwi, yamazeyo imyaka 9 ari umuvuga butumwa muri ico gihugu ca Australia. Aba bakozi rero bo mw'isaha y'icenda nibo baje gukora ico gikorwa, maze mu nyuma Imana igena ko abakozi baba banyuma baba abasa 11. Tubanze twibutsanye ko mwihamagara y'Imana twese turangana, nkuko twabonye ko twese twakombotse ku bahungu batatu ba Nowa, tukabona ko tugereranywa na bene nyina w'umutunzi mu mugani uri muri Luka 16 umugani w'umutunzi n'umworo. Nta nuko imbere y'Imana hariho bakuru bakwiye guhabwa igikorwa abandi bakirengagizwa, nta nuko imbere y'Imana hariho abatoni gusumba abandi. Niba arahereye muri Aziya niko yari yarabipanze, ikaja i Burayi, ikaja muri Amerika, ikaja muri Oceania. Murumva ko hasigaye umugabane umwe, nawo muca mwumva n'umugabane wa Afrika. Mbega wowe umugabane wa Afrika woba Imana yarateganije kuzoyikorera, bo bari bo bakozi bazokorera Imana mw'isaha ya saa 11. Nivyo tugiye kuraba mu bakozi b'isaha ya saa 11, tubone turangize icigwa. Matayo 20 umurongo waho wa gatandatu. Kandi nko ku isaha 11 aragenda abona abandi bihagarariye, arababwira ati mbega ko mwahagaze hano umunsi wose ataco mukora? Baramwishura bati nuko atawaturaritse. Arababwira ati namwe nimungere mu ruzabibu. Hano hatwereka ko Imana yahamagaye abakozi bo mw'isaha ya saa 11 umunsi ugiye kurangira. Murumva ko umunsi waruzigaje isaha imwe izuba rigacokera. Bahamagagwa noneho cagiye twavuga kiri hafi kugera ku musozo, kiri mu kugera mw'iherezo. Kubera iki? Kubera yuko twarabonye ko igihe cyo gukora canke twamaze kubona ko igihe cyo gukora kigereranywa n'umurango, umurango nawo kagira amasaha 12. Abo Imana igiye gutoranya ngo bayikorere mu nyuma isanza ataco bakora. Muri make isanza ari abantu baraha batazwi mw'isi, atakamaro bayifitiye, taco bamariye isi. Kandi ku bantu mw'isi ataco bigaragara ko bamariye isi kinini nabiraburi. Abazungu badufata nkaho ataco tumaze, naho imbere y'Imana twese tungana. None muri Bibiliya hoba hari imirongo ishimangira ivyo, hoba hari imirongo yerekana ko abirabure nabo Imana yabageneye kuzoyihagararira. Yesaya 18 umurongo waho wa mbere n'uwa kabiri handitse ngo ubutumwa bwo kuri Ethiopia. Ewe wa gihugu c'amababa ahinda kiri hakurya y'inzuzi za Ethiopia, ituma intumwa zica mu kiyaga zigenda ku mazi ku bitebo by'inkorogoto, kiti nimugende mwa ntumwa zimpaye amaguru muje mwihanga y'abantu barebare b'imibiri yagayaga, bwoko bwamye gutera ubwoba uhereye ubwa mbere ugashitsa n'ubu. Ihanga rikomeye isiribanga byose byo mu gihugu kigabanijwe n'inzuzi. Aha turi muri Yesaya 18 ubutumwa kuri Ethiopia. Yesaya 19 imburi yo kuri Egiputa. Ahaho muzosoma muhereye ku murongo wa 19, singiye kubisoma, ariko mushaka kumva urukurikirane rw'inkuru neza muze muhere ku murongo wa mbere. Ariko umurongo wa 18 na 19 gushika ku murongo waho wa 25 aho igice kirangirira, inkuru irumvikana, imburi yo kuri Egiputa. Tutaraja kure Ethiopia na Egiputa, reka dusome iyindi 20 muri Bibiliya kumve Egiputa hariho, Bibiliya aho yita muri Egiputa ni hehe na Ethiopia ahariho. Hano muri Zaburi 105 umurongo waho wa 23 handitse ngo kandi Isirayeli aja muri Egiputa, Yakobo agerera mu gihugu ca Hamu. Egiputa ni Misiri mu yandi majambo. Misiri navyo bivuye muri Misirayimu. Misirayimu akaba yari umwe mu ruvyaro rw'uwitwa Hamu mu buzukuru ba Nowa. Misirayimu numwe mu bakomoka kuri Hamu. Hamu yari umuhungu wa Nowa. Mu gihugu ca Egiputa canke mu gihugu Hamu ni muri Afrika. Ethiopia naho mu gitabo ca Zefaniya 3 naho hatwereka ayandi majambo ashimangira ko twebwe abanyafrika ari twebwe tugomba gukorera Imana mu misi ya nyuma y'iherezo. Umurongo w'icenda na 10. Kuko ico gihe nzohindura amoko bagire ururimi rutunganye, kugira ngo bose babone kwambaza izina ryanje je Uhoraho, bankorere bahuje inama. Abasavyi banje aribo bana banje basabagiye bazonzanira ingorore bavuye hakurya y'inzuzi zo muri Ethiopia. Aha hakurya y'inzuzi za Ethiopia, iyi Ethiopia ivugwa ni muri Afrika n'ubundi. Ethiopia bisigura ngo le peuple afro noir, ni igihugu c'abantu bafise uruhanga rwirabura. Kubazi kahise bize ibintu by'amayagwa y'igifaransa byo bita littérature française, muzosoma mu byese byanditswe n'umuntu wo muri Senegal yitwa Sédar Senghor, ikitwa les Éthiopiques. Yariko aravuga abantu babirabura. Les Éthiopiques muri ico cese havugwa ko abirabure bari bafashwe n'abakoloni kiriyagi. Rero Ethiopia bivuze ngo le peuple afro noir, nayo Egiputa canke Misiri bikavuga la terre des noirs, bikavuga isi canke ubutaka bw'abirabura. Rero aba bantu
Imana ngo nibo yategekanije ko mu minsi y'iherezo bazoba abayivugira, bazoba abayihagarariye nk'uko hano muri Bibiliya tumaze kuvyumva. Ivyo turabishimangira dusomye mu gitabo canditswe n'uwitwa Ellen Gordon White mu gitabo citwa Le Service Chrétien. Muri ico gitabo mu cigwa cacu ca 23 ku rupapuro rwaco rw'amajana 266 tutasoma paragrafe ya mbere na paragrafe ya kabiri, hatubwira aya majambo ngo Dieu apporte le même souhait à amener les membres de la race africaine à le servir qu'il en apportait autrefois à Israël. De son peuple, il exige bien plus que tout ce qu'il a fait jusqu'ici en faveur de toutes les classes des populations du Sud, en particulier des gens de couleur. Ne sommes-nous pas tenus de faire davantage pour les gens de couleur, pour ceux qui ont été plus favorisés, qui a condamné son peuple à la servitude, qui l'a maintenu dans l'ignorance? Si cette race est sous-développée, si ses habitudes sont encore peu évoluées, qui emporte la responsabilité? Ne sont pas les Blancs, après avoir agi à leur égard d'une manière si fautive? Ne faut-il pas tenter un sérieux effort pour les sortir de leur état? La vérité doit être apportée. Comme nous, ils ont une âme qui a besoin du salut. Aya majambo ari mu gitabo bita Service Chrétien cigwa ca 23 amajana 266 paragrafe ya mbere n'iya kabiri mu Gifaransa mu gitabo kinini, ariko muzoyasanga mu gitabo citwa The Southern Work kuri page ya 12 na 14 na 15 tariki 20 z'ukwa gatatu 1891 niho ayo majambo yavugwa ashigwa muri ico gitabo n'uwitwa Ellen Gordon White. Aravuze ati Imana igiye gufata bamwe mu banyafrika bashize ivyizigiro mu butumwa bwiza kabagira abakozi nk'uko yatoranije Israeli kera. Haranditse amajambo haruguru ntasomye kuri paragrafe ya 4 kuri page ya 265 handitse ngo le jour vient où les rois et les grands de ce monde souhaiteront pouvoir échanger les places avec le plus humble des Africains qui a mis son espérance dans l'évangile. Igiye kugera aho abami n'abakomeye bo mw'isi bazokwifuza guhinduranya ikibanza n'umunyafrika ashize ivyizigiro mu butumwa bwiza. Birumvikana rero ko Imana yategekanije ko bazohereza igikorwa cayo bagapfundikira ni babandi bahamagawe ngo basa naho ataco bariko barakora mw'isi bibereye aho bakavuga ko ataba bahaye akazi. Imana yategekanije ko abanyafrika aribo bazoyihagararira mu minsi y'iherezo, bakongera bagasubiza ubutumwa ku rufatiro, bakongera bagasubiza ishengero ku rufatiro rw'intumwa, bakongera bakigisha ubutumwa bwiza nk'uko vyanditswe muri Matayo 24:14 ngo kandi ubu butumwa bwiza bw'ubwami buzokongera kuvugwa mw'isi yose ubicabona n'ikimenyetso gutyo umuheru uzocuza.